kubaha ikaze inshuti namwe bakunzi muriko murakurikirana imbonesha kuri ya BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu aragabisha abahawe igikorwa cyo kuzana amazi muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Reka ndabaha ikaze mu kanya nidonido ryano makuru. Dasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri ya BTV Burundi. Kaze murano makuru. Mu rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Kirundo, aragabisha abahawe igikorwa cyo kuzana amazi muri komine Bugabira, aho amenyesha ko cakozwe nabi. Reka dukurikire nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Shitse ngahi Bugabira amazi atarahashika hakwe komine buramatara uri bugigenda ndakwirabira bitangiye mu Kirundo ko amazi ari kwaraza ni mwameze cyoge babaza rashitse mu komine none murarindiriye yuko ubwira ikintu abene gihugu bakorerwa ikintu ariko nzorinda kuza ndinde kwishikira jewe nyene sawa indongozi zose zozikura mfumenza nigirira imigwi nkoresha none ngire gute aha mere ndazi ko nari mubwiye na ministre yombere cyabo na meze kwimubwira namubwiye je nkazoza ahantu ngasangira robine yumye wowe uzocutaha wewe nyene utabimbwiye warambwiye muri raporo uti hari ahantu hangoye aya mazi je nayikurikiraniye kuva mu 2020 ndabeshe bushika ndakwirabira kwitangi bacha bampenda ngo amazi yashitse muri komine Bugabira none sindahashitse atarashitse ndayatanze mushaka dukorane gute ngo barayazanye ngo bayatana bari mu monga ngo ngogera kaduzwa ni moteri kubera iki batashikiriza ku musozi hejuru hanyuma atagaburira bene gihugu ari hejuru ubwo njani zenzi byo kubarusha uwo muntu twaye ivy'amazi atabyashoboye natahe gravitation nazicarico aha tora bahari twosanga hari munsi yari ivumbi amazi apfa none gravitation tuzicarico twese minisi je ntanze ukwezi nzotangaruka Abanyagisagara barasaba ko ibinogo byaciwe hariko harashingwa insinga z'amatara vyozibigwa ngo kuko bituma amabarabara ya hano mu gisagara adasa neza. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Igikorwa cyo gushiraho imiringoti y'amatara ku mabarabara ni kimwe mu bikorwa vyakiriwe neza n'abanyagisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa cyo kumurikira igisagara kirafasha abanyagisagara mu bijanye no kubungabunga umutekano ndetse n'abasuma bama bariko barikinga umwiza kugira bambure abahita muri ayo mabarabara. Naho ico gikorwa ari gikorwa ciza citeka, ibinogwa vyimbwe kugira hacishwemwo insinga z'amatara nibiriko birafurirwa nkuko vyotegerezwa kugenda. Ivyo bigatuma ayo mabarabara amera nabi na cane kino gihe c'imvura. Hamwe twagiye turaca nko kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo hamwe n'ibarabara ry'igihugu nimero 1, urabona ko bimwe mu binogo biriko birafurirwa ariko bagiye barabifurira nabi bikaboneka nk'amatuta ari mu mirima. Abanyagihugu twaganiriye basavye ko abimvye ivyo binogo ko bogerageza bakabifurira neza kugira amabarabara asubire kugira agashusho keza. Nayo muri komine Mukaza aho bita kwa katikati naho nyene haribonekeza ibinogo biturutse kuba ariko barimba kugira bacishe insinga mu kuzimu, ariko nubu ukabona ko batarakora neza kugira hamere nka mbere. Tukibandanya n'ibijanye n'imisi mikuru mpuzamakungu mu gihe no musi hahimbajwe musi mukuru mpuzamakungu wahariwe umunezero, abarundi baganiriye n'imbonesha kure yanyu BTV Burundi bamenyesheje ko uwo musi wawakiriye ugutandukanye. Inkuru dukesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umunezero ushitsa abarundi bawakiriye ugutandukanye nkuko bamwe twaganiriye bagiye baratumenyesha. Kwemeye gushimira Uhoraho ku buzima bwaje bwa misi yose.
Tembo ndio sikufungura ndagione. Kwenye sinagonetse ko tebamira barasingira ko bambitono sindafungura nirenza. Ubu rero jewe mu buzima kwere meze nabi barasingira homba. Narahanye n'umuhanda mwarama. Mbega udafise umunezero wewe asaba iki? Cyo kuganezererwa niko bodufasha nyine barishakiye amakatwe turaramwe barabara. Hagira hagataza kuturaba neza nyene ko kwambara no gufungura. Batonezererwa nk'ubu nkonezerwa kubera ntagaritse gidufasha. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umunezero wama uhimbazwa ku igenekerezo rya 20 ntwarante uko umwaka utashe. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro. Abahinyanyuzi bamenyesha ko indirimbo ikwiye kuba ijana amasanamu n'ivyo baba banditse kugira ngo ababa babikurikirana batahure ubutumwa buba buri mu ndirimbo. Inkuru dukesha mugenzi wacu Ange Krita irakoze. Bamwe mu bahinyanyuzi bavuga ko bitari ngombwa ko amasanamu ajana n'amajambo abari mu ruririmbo kiretse iyo ubwo ruririmbo ari urw'umugambi. Bikaba byavuzwe na Landry Sibomana benshi bazi nka SB, akaba yavuze ko abarundi bakwiye guhindura ivyiyumviro. Hari amakibidio y'amaproje y'amantreprise atandukanye ugasanga nk'umuntu yaririmbye nk'ikintu tegereza kwerekana ico kintu nyene, mugabo hakaba hariho n'izindi ndirimbo zo kuryoherwa. Izo zozo ntizisaba ngo bya bintu waririmbye ngo bari byuca werekana. Jari n'indirimbo peut-être urashaka gusanga nk'indirimbo z'abakenyezi, izo ni maka nk'ikintu uba wanditse muri concept muri script yawe ucerekana ico kintu iki guhanura tusa. Hakaba rero n'izindi ndirimbo donc dusanzwe tumenyereza divertissement, bisigura yuko bijya bintu muririmbye aba yaririmbye simaka ngo byose uco byerekana. Yaririmbye ngo ndagukunda simaka ngo uco werekana bari muri love. Ari nk'ikintu uba wiyumviriye uba wagiye gucreya, kiba catwaye umwanya, kiba catwaye uburyo, kiba catwaye ibintu byinshi. No kuvuga ni twege turagiye valeur, ahubwo ini wacu mu Burundi niyo batarabitahura. Urumva ini wacu turacafisa akantu kakiri loko cyane ku kintu c'amasanamu. Iyo ukoze ikintu nk'iki ukazana nk'ibintu bitari bimenyerewe ngaha, hari n'abaca bakubwira ni ibi bintu uyu muntu yari kubikora uku, yari kugira uku, yari kugira uku. So boguruke mu mitwe ntibagire gusaba duponde baponde ngo ama video yacu ngo na quality afise ni zirafise quality, kuko turitanga vyatari. Ahubwo imbere yo gukomanta babanze barabe gato kwanza ukuntu iyo ndirimbo structure yayo ukuntu ipanze yose, et puis nibiba byayikozwemo, kuko urabona turi mu gahugu kari enclave kugira turonke ibintu bitworoheye biratugora cyane. Tuba twagerageje uko dushoboye kugira turyohere abaraba imbonesha kure. Nayo Chansa Abimana wakavuga ko ahubwo ari byiza gukora amasanamu ajanye n'ubutumwa buri mu ndirimbo, ari navyo biheza bigafasha uri kararaba gutahura iyo ndirimbo neza. Ururimbo rwiza reka duhere mu majwi, kuko ururimbo rwiza n'amajwi nivyo abantu baza kumviriza hanyuma bakarukunda bivanye n'ico rubibutsa canke rubaha, kugira ngo ruze gukabura uko biyumva maze barukunda. Hanyuma ariko kandi ururimbo rwiza mu bijanye n'amasanamu naho ni ubwo ruririmbo ruza gushira mu masanamu ivyo amajwi avuga, canke byoba bitameze neza canke ntibimeze neza. Iyo ururirimbo rusanga ruko ruravuga ibintu mugo ugasanga mu masanamu biratandukanye cyane. Nibaza nti rero ururimbo rwiza mu bijanye n'amasanamu nuruza kutubwira iyo nkuru iri kiravugwa mu ndirimbo, iyo nkuru iri kiravugwa muri rusange tukayibona ku buryo ko naho tuwowe tutumva urwo rurimi cyane cyane nk'ikirundi kitagera kure cyane, tuza gutakura ivyo bariko bararirimba tukavuga tuti ibyo ari byo byose naho ntavyumva neza uru ruririmbo ruvuga ibijanye n'ibi. Kuko à la fin de la journée ruririmbo turiko tubwira umuntu canke bivanye n'ico ruvuga, amasanamu aza yereka abantu ivyo ari byo. Arashora n'ivyo kuza yongereza agashiramo ivyo umuririmbyi ataririnze. Mugabo à la fin de la journée ico dushaka kumva, ico dushaka kubona nikiza kuryosha do plus ivyo naka yaririmbye, sibija kure yavyo, kuko byoja kure yavyo nta kamaro ko iyo nkuru canke iyo histoire yari kuja muri urwo ruririmbo. No kuvuga ngo
uko bimeze kose ukuza kuyorohereza kose nimbura umuhinyaniza w'amasanamu ivyo uza gukora ivyo arivyo vyose bitegerezwa kuba bihuye mu rugero rumwe canke urundi n'ivyo uwo muririmbyi yaririmbye. Ivyo biruko mu gihe hari indirimbo ziba zifise amasanamu adahuye n'ubutumwa buri mu ndirimbo. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino, ayo makuru tukaba tuyakesha Jire Boris Ingabire. Mu mpera zino ndwi hariko haraba ihiganwa rikuru mu gice c'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme, aho bari bageze ku ndwi igira iya 16 y'iryo higanwa rya Limited Women's League. Urukino rwitezwe cyane n'abakunzi n'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme, aho urukino rwari rurahuza umugwi wa Buja Queens uri mu kibanza ca kabiri ndetse n'umugwi wa Fofila PF uri mu kibanza ca mbere. Urukino rukaba rwaje kurangira umugwi wa Buja Queens utsinze ibitsindo 2-0 umugwi wa Fofila PF, byace bituma umugwi wa Buja Queens uja imbere amanota 3 umugwi wa Fofila PF. Hakaba hasigaye inkino zibiri zonyene kugira ngo iryo higanwa rya Limited Women's League rishobore kuba rirangira. Inyuma y'urukino umumenyereza Peter Ismail Brenda, umumenyereza wa Buja Queens, yavuze ati urukino ntirwari rworoshe, imigwi yose yanganya amanota. Gutsinda Fofila PF ntibisigura ko tumaze gutahukana igikombe kuko haracyasigaye inkino zibiri ku migwi yose. Fofila PF naho tubasumbya amanota 3 ntibisigura ko ihiganwa ryaheze, ni nayo mpamvu twebwe tuzobandanya dukora uko dushoboye. Ku rundi ruhande umugwi wa Rainbow utaratsinda urukino na rumwe muri iryo higanwa rya Limited Women's League wariko uratsindwa ibitsindo 5-0 n'umugwi wa Bonavenir. Ubu tuvuga nuko Rainbow iri mu kibanza ca nyuma mu nkino 16 ndetse n'amanota ubusa n'ideni ry'ibitsindo 232. Mu mupira w'amaboko basketball kuri wa gatandatu igenekerezo rya 18 Ntwarante umwaka wa 2023 hariko haratangura ihiganwa rya Viva Basketball League y'uno mwaka. Inkino zikaba zabaye kuri uwo munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Umugwi wa Remesha Basketball Club ukaba watsinze bigoranye umugwi wa Kerne amanota 81-72 mu rukino. Kerne yashoboye kuba yitwaramwo neza nubwo itashoboye kuba itsinda. Ku rundi ruhande ku munsi w'Imana hakaba hitezwe inkino zikomeye cyane. Umugwi w'Urunani ukaba watsinze umugwi wa New Star amanota agera kuri 80-45. Jire Boris Ingabire, reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje, ari nayo cisozera amakuru yacu y'uno musi, ariko kuba dufatiye hagufi nongere ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu waragabisha bahawe igikorwa cyo gutanga amazi muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Akaba ari no ngaho duciye dusozerera amakuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mukora ibishoboka byose kugira mukurikirane ano makuru atankumanzi. Shimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo abashikire. Nongere ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi.